Ibi ni mu gihe benshi bariko bariyumvira ni kubera iki AFC M23 imbwebwe za Sarambwe zemeje zigatanga itangazo zikanavyemera imbere y'amakungu ko zigiye kuva muri Uvira, ariko bikarangira ziriko zirakwega amaguru, zikarangira ziriko zirakina inkinamico, bikarangira ziriko zirakina utuna turiya kugira zirabukungene zoba ziraguma muri Uvira. Na kabiri bakarangira ngo barasohotse Uvira, ariko bakavuga ko basohotse Uvira mu birometero bitarenga 5, bakavuga ko basohotse Uvira, ariko bukeye bakabona ngo abandi bambaye imyambaro isa n'iya gipolisi. Bikaguma bituma abantu baja mu gihirahiro, baja mu madute bakekeranya, bakavuga ese koko AFC M23, ese u Rwanda rwa Kagame ruragiye gusohoka muri Uvira canke bimeze gute? Utu n'utundi tubazo tugenda dutandukanye, aho benshi na je ubwanje mvuga ati hari ibintu ukora wibaza ngo ufise ubwenge, ariko ugasanga ukurita mu makosa bukebuke. Sigurira ukungene icitwa kare kiroberi abantu bose bita kara abateroriste, inkozi z'ibibi, abasogosi, ikiroberi canke inyeshamba zova mu gace ka Uvira zigaca zisigaho igipolisi. Ni kuva ryari inyeshamba zagize igipolisi? Aha niho bagira amaherere, ugasanga bo bibaza ngo biyumviriye kure cane, ngo bafise ama strategy, ariko bagasanga baguma bahamba leta y'u Rwanda, Kagame n'u Rwanda ubwabo, mu gihe bo b'abanyarwanda bakomeza kuharira bongera basimba bagatarika ko igihugu cy'u Rwanda kitari muri Kongo canke kidafise uruhara mu ntambara ziko zirabera mu rasira zuba bwa Kongo. Benshi rero ibibazo bafise eske canke by'ukuri imbwebwe za Sarambwe, ASM 23, RDF, inkotanyi, abasogosi, Kagame agiye gusohoka muri Uvira canke yo bazobandanya asohoka no mu tundi duce tugenda dutandukanye, haba Bukavu, Goma, gushika naho amahoro Kongo isubira kuba nk'iya kera imbere y'igihumbi 1996. Igituma mvuze uno mwaka nuko ariho Kongo yatanguye kubona ibibazo Kagame ashikira ubutegetsi mu 1994, igihumbi nyuma y'imyaka 2 gusa, inyota y'amaraso, ukwihora, amacakubiri, ukwiba, ubusuma n'ibindi byinshi yakuze akuranye, acatangura kubigaragaza mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko imbere ko ndabicisha amajambo, reka tuje idonido mu busesanguzi nyezina, ndabahe igituma Kagame adashaka kuva mu burasirazuba bwa Kongo, cane cane muri Uvira. Vyose vyegeranirijwe hamwe inyuma ya kano karuhuko. Ndabaha ikaze bakunzi ba Fleury Podcast TV, umwe wese aho aherereye, mwe musanzwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro, ubusesanguzi n'amakuru aca kuri no rubuga rwanyu arigo Fleury Podcast TV. Ndizera neza ko mudukurikira mu mihingo itandukanye, abari mu Burundi, mu Rwanda, mu karere ka EAC, Afrika, Amerika, Asia, Oceani, eka no mu bihugu bigenda bitandukanye vya Burayi. Vyifashe gute? Kagame ni kubera iki ariko arakwega amaguru kuva mu muji wa Uvira? Ndavuga mu muji wa Uvira canke muri Uvira yose, kuko ibi ni ibintu bibiri bitandukanye. Igituma ndabikoresheje vyose ni iyi mpamvu. Kagame arasabwa gusohoka muri Uvira, arasabwa gusohoka muri Uvira. Mbere Amerika ikagera kure aho ivuga ko bategerezwa kuva muri Kongo muri rusangi. Aha rero bimeze gute? Narababwiye ubuheruka ko Uvira kugira bayishikemwo bakoresheje sacrifice nyinshi zigenda zitandukanye, ariko turagaruka tukaraba canke mukibaza bati bakoresheje sacrifice imeze gute mu gihe Uvira bayigiyemwo igisirikare cy'u Burundi n'abandi bagenda batandukanye basohotsemwo bubahirije amategeko y'amasezerano yasinywe i Washington. Oya, Kamanyora n'ahandi hagenda hatandukanye mu nzira zo kuza muri Uvira, cane cane Kamanyora no mu bindi bice bihanamiye Kamanyora barabavuguse. Muribuka ko habaye intambara imara imisi 3, nkababwira ati kuvaho AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe, i RDF u Rwanda ruratanguye kuja muri Kongo, n'ubwa mbere bagwakirije ko umuriro ungana nk'uku hagapfa imbwebwe za Sarambwe, abasirikare b'u Rwanda, abana b'u Rwanda ku muvuduko udasanzwe. Muribuka ko habaye ubwoba ku Rwanda, igihugu cy'u Rwanda caragize ubwoba gushika naho kirasa kiri iwabo. Barasiye Bugarama ku gasozi Kanzaha
ngaha amavideo mwarayabonye aracahari, ivyo bihaririza vyose ama archive arabikwa ku mpande zose, haba jewe haba mu makungu haba mu mahanga, eka n'abandi bagenda batandukanye. Iyi ntambara yaho hantu harapfiriye abanyarwanda benshi, muribuka basambura biriya biduga vyose vy'intambara canke vy'ubwirinzi vyari munsi ya antene ku musozi mu gace ka Ngomo, bakavuga ngo barashe antene, ariko hagaca gatokombera ukiyumvira iyo antene barashe ko itaguye bimeze gute. Ariko sindabicisha amajambo, reka rero tuje idonido igituma Kagame adashaka gusohoka muri Uvira. Mbega kweri ki ariko arakwega amaguru? Kuko ubu nico abantu bose bibaza, baba Barundi, abanyarwanda canke umuntu wari wese yahezagiwe akumva runo rurimi dukoresha. Ikibazo gihari ni Fleury kubera iki bariko barakwega amaguru, izi mbwebwe za Sarambwe zidashaka gusohoka muri Uvira. Inyishu ya mbere kwanza nuko vyagaragaye ku munsi wejo, sabe nimbabazi ko ntashoboye kubonana namwe canke mu buryo bw'ikiganiro canke mu buryo bwa live canke mu busesanguzo bwari bwo bwose, nuko nane nafatiriwe kandi nkagira ko ndabasaba muze kuza muri commentaire mu nyishure mu gihe mfatiriwe mu buryo bugaragara bw'amasanamu, kuko ndashoboye kuba niriwe mu kazi canke mu bindi bintu bimfatira singaragare mu buryo bw'amasanamu, ariko nkaba no shobora gukora ikiganiro ndi nyuma ntagaragara nkuko abandi babikora bagenda batandukanye, ntashatse kuvuga amazina. Ni munyemerere ko ninafatirwa birenze urugero canke nkuko vyaraye bibaye, nshoboye gukora ikiganiro ntagaragara inyuma, ntagaragara amasanamu, nkagikora ndi nyuma y'amasanamu. Muzoba mukoze ku nyishu muza kumpa muri commentaire. Rero bimeze gute? Kagame igituma ariko arakwega amaguru kuva muri Uvira, kuko mu muji wa Uvira hoho avuga ko yahavuye, ariko mu buri Uvira ntariko arahava, ariko no mu muji wa Uvira ntarahava, kuko yagaragaje amasanamu duke utureresi dukeyi, imbwebwe za Sarambwe abanyarwanda bariko baraduga mu misozi Le Haut Plateau, imisozi ihanamiye umuji wa Uvira. Mwarumvise ko umuvugizi wa AFC Mveturizi mbwebwe za Sarambwe wenyene yivugira ati mwasohotse mwavuye muri Uvira mu muji wa Uvira kugera he, bavuga ati ibirometero 5. Ibirometero 5 nta hantu namwe ba wagiye, niho ubukiri bisigura bavuye basi ahantu hateze mu kiyaya baduga mu misozi ihanamiye Uvira. Aha naho target ni nyinshi zigenda zitandukanye, barashoboye kuba bagiye mu misozi kugira babe baripanga umuntu wari wese yoza muri Uvira baronko kungene bamupirona canke bitegurire kura Fizi n'ahandi henshi hagenda hatandukanye. Bimeze gute? Nta muntu ashaka kuvuga ko yavuye muri Uvira agasigaye igipolisi. Mbega ikiroberi kiragira igipolisi? Aha naho hose baguma bigaragariza ko ari u Rwanda ijana kwijana. Iki strategy rero yo gutebateba ibi byose muko murabona baguma bikwegesha amaguru ni kubera iki? Paul Kagame mu Rwanda vyaraye bigaragaye canke birazwi nkuko vyari vyaravuzwe ko Kagame agomba kongera kwica abanyarwanda mu nyumva, baba muri mu mahanga eka bari mu Rwanda indani. Ni mwitegura gace kariko kose murashoboye kurara murakeregwa, murashoboye kurasamwa ibisasu, arashoboye kuba kwikangura mwamwe mutagihema, abandi amasasu yabaciyemwo, abandi mugendesha ukuguru kumwe, abandi sinzi kungene muzo bamuberewe. Ati bimeze gute ibi Fleury wewe ubikuye hehe? Strategy Kagame agiye gukoresha ni strategy yo kongera guha inguvu FDLR. Ndasubiyemo, strategy Kagame agiye gukoresha ni strategy yo kongera kwivictimiza, yo kongera kwiriza no guha inguvu abo bobo bita ngo aba FDLR, bakabita ngo naba genocidaire n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Kagame nkuko yabikoze 1994 akarasa indege n'umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, azi neza ingaruka zigiye kuba, ariko we yarazi n'ivyo yateguye. Kagame rero agiye kongera kwica abanyarwanda benshi, agiye kongera kugaba igitero mu gihugu c'u Rwanda, kwirasa wenyene ubwiwe agomba subira rase mu Rwanda kugira yereka makungu, kuko nta yindi shwa sigaranye. Union Européenne mwabonye ko yaraye ihagaritse imfashanyo cyangwa ubufatanye amakooperation yo yose mu vya gisirikare, eka ngo no kwanka kuko Kagame yari yarasavye ko bagira ibi bya memorandum canke bongera bakiga strategy yo kongera kumushorera ibijanye n'ubutare amaminere ubwoko bwari bwo bwose, ariko ivyo Union Européenne yabayira bihagarika. Ariko ndabizi kubera gusesererwa no kutagira icizere, turaza kubona abantu mu commentaire bavuga ati Fleury rekana n'ivyo abazungu ntaco bazogira, ahubwo ni haguruka turase gira ukuntu kuna kuriya nivyo. Ariko hari gihe naho nyene sometime bigira pression canke bigakangira canke vy'ukuri bikanakora, kuko buriya hariya
uvumwa na benshi ugatota, kandi ikindi naco urashoboye kuba uriko uratera ikirungurira umuntu ugatuma agaragara nabi mu makungu, kuko n'abazungu nyene tuvuga nabo nyene barumva ko les pays africains canke abanyafrika muri rusange bamaze kubamenya ko ari induru gusa iyo bari muri business ataco bashoboye gukora. Nabo nyene sinibaza ko iyo reputation ibagwa neza, kuko barayizi bamwe mu bo tuyaga canke mu bo twumva bariko barayaga muri bo, kuko ari gihe abazungu nabo nyene usanga bataburanye. Murabona kenshi muri ibyo bihugu 27 muri bajya bashinga amateka barenga 500 ba Union Européenne barakunda guterana amajambo, umwe agahagarara ukumva kare karavuga nk'umunyafrika, kubera iki aba yaradundumiwe abona ko harimo ubujyaga n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Turashobora ntukamenye rero kuvuga ngo abo bazungu ngo iyo Amerika ni mutuma nibiki. Nagoma ndabahe uburorero, Saddam Hussein Amerika niyo yamutuma. Saddam Hussein yarakorana na CIA, yari yitwa umuteroriste mugabo akorana na Amerika, aja guhomeka Kuwait kuri Iraq. Baramubwira rekana n'ivyo bintu wayifashe mugabo ugira ukunuku aranka, baranamwemerera ivyo bita Prix Nobel. Iyi Trump ariko aragwanira barayimwemerera, baramubwira ati we no wari kura Kuwait tuca tuguha Prix Nobel uje muri liste y'abantu mw'isi baronse agashimwe k'amahoro kadasanzwe. Acagira ikiburi nk'uko nyene kwa Paul Kagame, acavuga ati ahubwo rero ko mutangiye no kumbemberezesha Prix Nobel, reka je mbere ntera amanyama. Vyarangiye bamuvugutiye umuti basavimbe bande n'abandi benshi bagenda batandukanye, murabazi kuko amateka y'isi muranayandusha, ariko hariho n'abandi ndayarusha, tuzogenda turayahana tugenda turasesangura mu biganiro bigenda bitandukanye. Rero uku kwica amatwi no gukomeza, Kagame nta yindi shwa afise, yamaze kubona ko Amerika iri seriye, kandi namwe ndazi ko muko murabona ko Amerika iri seriye nta bindi, kuko arajya amasezerano y'amahoro baheruka gusinya itariki 4 z'ukwezi kwa12 i Washington DC, aho hagaragaye Kagame ubwiwe, Tshisekedi na Trump nk'uyu yabasinyishije umediateur principal, hakagaragara n'abapare aho twabonye nyene cubahiro General Evariste Ndayishimiye yagiye guhagararira bari aba bahungu biwe, babwira ati naho muri ko murasinya no masezerano ikigoye su kuyasinya, kuko gusinya no wari wese yosinya, wari wese yotera igikumu, ikigoye no kuyashira mu ngiro. Ibirangiye rero Kagame agiye gukoresha strategy yo kurasa u Rwanda. Ndahumurije si guhumuriza, ahubwo ni ndababajwe n'abanyarwanda bagiye gupfira muri no nteguro shasha ya Kagame. Kagame agiye gutegura igitero kidasanzwe ku gihugu ciwe c'u Rwanda, aho agiye gusakrifya abanyarwanda batari bake kugira abikunde agire rezo yo kuguma muri Kongo. Iki ngoma ndagisubiremo, Kagame kugira bikunde agire rezo, urufatiro rwo kuguma muri Kongo guhera muri Uvira ariko arakwega amaguru yanka gusohoka, kandi aribo bivugiye ubwiwe ko ubwabo ko bagiye gusohoka. Igituma abona ko igituma agiye gukora kino kintu nico ngomba gusigura, nuko vyamaze kugaragara ko amakungu adashaka kava muri Uvira gusa, ahubwo bashaka ko bava muri Kongo muri rusangi. Ivyo bamutumye biraheze, kuko umuzungu urakorana nawe ataca kigukurako, utanguye kubigifobagane nkuko bavyivugira, utanguye kuba nka yangungura igaragara nkuko yatutse hariya uwatuka, ariko ugasanga ugiye kubicurura abari karivuga. Uko bimeze nuko bamurambiwe, kandi vyamaze kumenyekana isi nzima ataho bari bubihungire, kandi nabo ntibashoboye kwemera guseba kumaramara kubera umutwe umuntu umwe. Nabibabwiye ndabasubiriyemwo, umuzungu aragutuma vyarangira akongera akakwiyeliminira, akubwira ati elimine et après toi un éliminateur, un nettoyeur. Wora ko ivyo ukora byose bakurambiye, bagiye kubona ko amabanga yabo agiye kuja ku mugaragaro, canke babonye ko ataco bakigukura ko utakiri potentiel nimwe gifise, bagaca bakurangiza. Nico gituma Kagame agiye rero kurasa abanyarwanda n'ukuri sinza hazorasa hariho, ariko kuba abiyumvira ko iyo bagiye kurasa mu bice bihanamiye igihugu c'u Burundi, ndavuga za Bugesera, Nyamata, za Bugarama, ndavuga za Huye, ariyo ex Butare n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Iyi strategy ntikunda, ariko bariko barayigerageza. Ariko murabona ko twaciye muri bimwe twakoze, nka twebwe abaharanira iteka nitekana amahoro y'abarundi n'igihugu cyacu ciza c'u Burundi. Mwarabonye ko navuye hano muri studio za Free Podcast TV, ndagenda ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, hariya mu ntara ya mu ntara nziza ya Bujumbura muri commune Cibitoki. Mwarabonye ko twari kumwe n'abanyarwanda tubonana nkuku. Hasigaye ko umuntu agenda kumbure Nemba
Gasenyi naho nyene kugaragaza ko ivyo bavuga atari vyo, ariko iyi strategy igituma mwagumya mwumva baririmba ngo barundi bako baregeranya ngo ibisasu ngo intwaro nini, n'ubu uye nabonye ejo ugwaruka rumwe mu bakoreshwa na Paul Kagame bongera bavuga ngo hengi biri hari inyuma yacu ngo naho mubona ngo biriya biduga bifutse ngo nta mabrende tubonamwo, kandi vyavuga ukuntu badendekeranya nyene bavuga ko hari bikoho vya rutura, ariko nta foto nta na video bafise y'ivyo yako baravuga na majambo na strategy zo kugira baronka kungene bivictimiza. Ariko turiko turababwira ko imitwe yose bakora ntibayikore bagana ku mupaka w'u Burundi, kuko tutegerezwa kubanyukura kandi kibarakizi. Kandi Kagame nkuko abanyarwanda benshi babivuga, baba bari mu mahanga nabo n'abari mu Rwanda indani tuvugana, abanyarwanda bari mu gihugu indani babuze imbarutso, bariko bararondera gusa umuntu yo cana kariro gato. Abanyarwanda mu Rwanda muzotangara, mu Rwanda nta munyarwanda numwe akiri nyuma ya Paul Kagame, nta nubaye hakunda Paul Kagame, babayeho batinya Paul Kagame. Ibi nije ndabibabwiye, kandi niyapima kabikora ndazi kariko biza kurangira. Aho abanyarwanda mbere benshi bafise hano bafise IQ ikora neza, bavuga ati Kagame agomba kurangiza nka shetani, Kagame yigenza nka shetani. Shetani araza urubanza rumurindiriye, ariko arakomeza gushuka bashuka ababesha kugira igitigira nyamwinshi kigwire ntaze yibabarane. Kagame niko ariko ararangiza, arabona ko atakindi kintu kandi yaruhiye ubusa kumbure, ariko akabategura kugenda atembagaranye abandi. Rero inkuru naenda bazaniye nuko Kagame agomba gutegura ikiga, ariko arategura kurasa abanyarwanda, acavuga ni FDLR imyinjiranye, hanyuma abone kugira ubukomezi. Acabwira makunga babwira ati mwabonye ko ngoma ndababwira ko hataragera ko je mva mu burasirazuba bwa Kongo, raba nubu le Rwanda est en danger, raba nubundi igihugu c'u Rwanda n'abanyarwanda ubwabo ivyo twahagurutse tuja mu burasirazuba bwa Kongo gukora ntibirarangira, mutureke tugume muri Kongo, FDLR tuyirondere tuyihashe. Ariko imyaka mirongo iyo kuva 1996 nimba mutararonka FDLR, nimba mutarabarasa mu banoze, nagomba mbwira abanyarwanda katabukomezi mugira ivyo mugwa mwiyemera ngo mwemura ngo mugize ukuna kuriya, nimba baba FDLR mwarondeye imyaka 30 mutarabashirako intoki mutarabarangiza, nta rugamba muriko. Ibisanzwe bigaragara ni vya bindi twama tuvuga, mwagiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo, kwiba, kwica, ihonyabwoko n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ariko maramara mutembe kuko harageze ni muve mu gihugu c'abandi. Igihugu c'u Rwanda muririmba kari ciza, igihugu c'u Rwanda muririmba ko gitembere vya gisirikare, technology, gisa neza, inyubako, ubutunzi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ariko nkongera nkamaramazwa no kungera mufise complexe d'infériorité, mutemera u Rwanda rw'iwanyu mugeze muri Kongo, muri ayo mashamba, muri uyo mwanda nkuko mubivuga, n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, mukananirwa kwemera u Rwanda, mukemera kuyita abakongomani. S'il vous plaît, muteye isoni. Abantu bateye isoni, bateye kimwaro, bafise kimwaro nkuko mubivuga mu Rwanda, n'abanyarwanda bahurikiye muri FPR inkotanyi, kuko narabemeye ko nazosura kuvuga abanyarwanda muri rusangi, kuko agatsiko kizo mbwebwe za sarambwe, abo FPR inkotanyi, abo basogosi nibo bafise uruhara muri ibi byose biriko biraba, s'abanyarwanda bose, kuko abanyarwanda bararushe. Musigaye mubona ko basigaye bemera bakavuga batazi ko baramuka, bakemera bakavuga ati inkotanyi zaratubeshe, tubayeho nabi, tumere ukunuku, ibintu bitahora bikorwa mu gihugu c'u Rwanda. Aho abanyarwanda n'uwanditse message barayibona, n'utelefonye barayibona, bavugira mu gikari, bavugira ahantu hatameze neza, kugira telefone akaja mu kimote hariya mu mayarara n'ibindi byinshi. Ariko ubu baraja ku mbuga ngurukana bumenye bakavuga ati turarambiwe. Ibi babigaragaza ko abanyagihugu badundumiwe, babuze imbarutso. Ibi ndabivuze nko gukebura leta y'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, muze mwicare mwicunze, kuko abanyarwanda benshi naho batabivuga ku mbuga nguruku ku mateleviziyo nationale canke ngo bagira amanama kuko batinya kwicwa, ariko abanyarwanda ndabizi ko babuze imbarutso, barabuze akantu gusa k'akantu bagucanire mu Rwanda mutangare. Rero nico kimwe cifatiro y'ikiganiro cyangwa usesanguzi bw'uno munsi. Ni mwenshi muguma mwibaza, barakunda nasanze baranyandikiye inbox ari benshi, n'abandi benshi bakunda kuvyibaza, ni kubera iki AFC M23 itariko irava muri Uvira nkuko yavyiyemeje.
ica mbere nico, ica kabiri rero nico ngomba gushikako AFC M23 yatakaje igisirikare cinshi kandi hariho n'injyane hagati yabo. Ibintu ngo ngiye kubabwira nimwumva ngo nako yapfuye ngo yarashwe na Wazalendo, ngo yarashwe ngo na FDLR, ngo yarashwe n'igisirikare cy'u Burundi, ngo yarashwe na Kongo, ibi mugiye gutangura kuvyumva kuva inogenekerezo rya 19 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ndazi ko muzogaruka muri commentaire canke mu binyandikire mu mabare mu magroupe canke abafise numero yanje ya WhatsApp. Iyi tariki muyifate, hagiye kuba injyane muri AFC M23, hagiye kuba intambara kurasa kwica mu buryo bugenda butandukanye mu Rwanda kugira atebe ayegeke inteba ishushe kuri FDLR, ariko akaba afise ubwenge arumva ko tumaze kubimenya. Si jewe gusa, ndibaza ko nabandi bamaze kubitahura. Abatari babizi ni mu bimenyereho. Mu Rwanda mukumva bararashe, mu Rwanda mukumva harabaye ubwicanyi butandukanye, nimumenye ko ari Kagame azoba ari karabikora kugira hinguvu FDLR itakibaho, FDLR idafise izo mbaraga naho yo bihari zo gutera igihugu cy'u Rwanda, kuko yabizifise. FDLR ntibayicaye imyaka 40 ingahe idateye u Rwanda, idakuyeho leta ya Kagame. Ibi rero nuko biri mu gihe izi mbwebwe za Sarambwe zifise injyane zidasanzwe, haba muri hierarchy haba no mu buzima. Bimeze gute? Nka guverneur wa vice guverneur wa Goma, umwe mperuka kubabwira ko yafatiwe muri Canada. Willy Manzi yarafise ubuzima bwiza muri Canada, yarakora muri Canada, yari mu Canadien, ariko baramuhenda baramuzana muri Kongo, aho abanyekanada benshi, abanyarwanda babayo, abatari kumwe n'aka gatsiko ka Kagame bamubwira ati urahenzwe, iyo decision ufashe siyo. Ni benshi hajya ba Corneille Nangaa, ba Joseph Kabila n'abandi benshi baravuga ati twarataye imiryango, turi expose, dushiramwe agatwe, dushiramwe amafaranga, tugira ukuntu duheba ubuzima bwiza, turaraswa, tugendana inkovu, twakuze turereshejwe amata, turagirwa nk'inyambo, ariko ubu dufise ibikovu, umuntu yambaye impuzu, nta muntu yoba akimutunga amaso, ariko muriko muratubwira ngo tuve Uvira, ngo tugira ukuntu. Ahane mu gihe AFC M23 izi mbwebwe za Sarambwe murumva ko bakozwe n'ibintu bibiri. M23 yavukiye mu Buganda kwa Museveni, AFC ivukira i Nairobi. Aha ni mu gihe hari ikintu kitameze neza mu gutahura muri ivyo oya. Ica kabiri, M23 ijejwe guhonya ubwoko, kwiba no kugira balkanisation yita Empire Hima, ariko AFC alias Fleuve Congo ya Corneille Nangaa bagamije gukura Tshisekedi. Urumva harimo divergence, harimo ibintu bibiri bikwegana, bisa nibiko birasunikana, ariko harazogera ahantu uzoca wumva Corneille Nangaa baramurashe, uce wumva naka baramwishe, wumve naka baramwishe, kuko hajya hari abantu bafise target. Raba nk'uyu ubaheruka kwica, yari umukongomani, yarabaye umenyesha makuru, yarakoze muri service ya communication y'igihugu ca Kongo, ariko birangiye bamukoreye umuti. Kubera iki? Hari amabanga menshi yamenye. Ndaza gukora ikiganiro bikunze no munsi ndababwira igituma yapfuye. Hajya ntibibaze ngo yapfuye vyoroshe, hari amabanga menshi yamenye. Aya mabanga niyo niko ndababwira ko agiye gutera induru muri AFC M23, kuko vyinshi babisanze ku meza, haba mu biro kwa Willy Manzi. Ujya burya yapfuye avuye mu biro kwa Willy Manzi. Ndaza ndabibabwire kumbure hari abatabizi, amaze kumenya akusize amaso muri document officiel mu mugambi nyezina wa Paul Kagame wa M23. Nababwiye ko ari ibintu bibiri. M23 yavukiye mu Buganda, AFC ivukira i Nairobi, nkuko mwabonye nyene bavyara ngo Sauvons la RDC i Nairobi mu minsi yahera. Rero ndabakengurukire kandi nizere ko tuza kubana mu bindi biganiro bigenda bitandukanye. Nongera nsaba imbabazi ku vyabaye ku munsi wejo, kuko narafatiriwe kugira naho mbura ukungene nza imbere ya kamera. Ariko kandi nitwibagire muza muri commentaire mumbarire ko nshobora gukora inyuma y'amasanamu bikanyorohera mu gihe mba nafatiriwe, kugira turare dushibashikirije ikiganiro cyangwa usesanguzi bugenda butandukanye. Mwaraheza kiwe, ndabibutsa ko nta Fleuve Podcast TV atamwebwe. Mugire umunsi wa gatanu mwiza, weekend nziza kubakunda gutangura weekend ku wa gatanu, ariko ndizera ko tukiri kumwe. Mwaraheza kiwe, ciao ciao.